Okay, murakoze cyane. Turafise kiri umuntu wese tumuhe chance siko ababishaka amaboko hejuru. Kubera Muyinga arabana beza reka tumuhe umwanya kugira ngo iyo minota 2 acape Natasha hanyuma amashi menshi arashoboye umeza twese duti Natasha twese duti arashoboye Natasha imbere yuko ayugurura Wasanga yitwa Sadizo anaweza twese duti Sadizo imbere ko yugurura hama uvuze Sadizo muravuga Natasha Sadizo dire gato fotografe doga birakomeye cyane mwese mbiriza bano b'Imana abemera yuko amushobora baduze gutya mugumeyo fotografingo dusabe Natasha aze ngaha kugira ngo ino foto ibifoto y'icibutso azovuge yuko Muyinga bamwakiriye neza. Duza amaboko abiri duza mwese muti Natasha vuze Sadizo imbere ko yugurura mwese muca muvuga Natasha Sadizo reka rero tumusabe ayizane turabe yuko ari ivyo rindira ayidukize ayicurure mbuze ayicurure muvuga Natasha ayihindukize Sadizo ayicurure ayihindukize ngomera amashi menshi yamusoboye mwese muti yabikoze yamushoboye yakananje ndamushimira Sadizo Chadusaba Sadizo afate ino foto wow photographe fata amafoto amakamera Chadusaba afate kugira ngo mufate ifoto hari abantu bambwiye ati ndamukubita ikofi ariko rero ishakoshi iri muri shamba
ari umusevere no mutuma ndafise urufunguzo. Rero ndibaza turi kumwe Natasha nabesha. Turi kumwe n'abajournaliste siko? Oya we nuzi no muri champi wanje urazi shombe nafashe ngaho. Ni yitwa VIP. Bari hage babivuge. Niyo ya mbere ni ngaha. Siko? Rero urufunguzo ruri hagati ya y'imyembe. Haleluya. Oya turavugana ndamukubita mushaka amakofi angahe? Imwe zibiri zitatu ushatse shikana na zine zitanu turavugana ini mano ifo kubakuraje kugira abajene urazi no kuririmba no kunyene abacapa abarima genda umurimyi mama pasteur ngoma nibage urumva mumukomera amashi turi kumwe mu nyuma turaza gusangira Yesu twofata ifoto y'icyo ni wanje ndayigumana badu fotore ego dosabe agira kuge badukubita ifoto rega bashaka kugukorera badufotore siko photographe na barishima dosabe abantu mugire gute ifoto sindayitwa rukunyene mpaka sinyatire yiwe abaranoma ni benshi yese muti amashi yanyu yabishoboye ego okay merci sadis bareka no kanya rero yashaki byuzi babibonye ande na cyengo pesha oya okay daimuhe bariko barabibona hariya musabe mu cyubahiro cyiwe yegurure icyo yamuzaniye Natasha kugira ngo turabe icyo yamuzaniye siko ariko ndiko ndabona amarogo meza merci beaucoup reka duhere kuri Hoteli Kugira Tanganyika merci Natasha mwabonye Hoteli Kugira Tanganyika ndaryohewe Natasha ego munyuma wachago namwe yugurure kirariya tumusabe ahindukize amashimashi yamushoboye niwe n'amaso niyo basha n'umutwe umutwe Natasha bakabona kakandi iri wa muntu wara mu Butaliyano ngira ndabereke mambo vipi kokoriko Natasha renoma sana I say mwaka 2018 tumekutana on the stage kuri Iprona niyo tuwahura Natasha ndazi nashobora kuvyibuka ariko ifoto zirivugira ndazi Natasha aranamba tumaze gutamba n'umuziki kenshi ariko nanje nkajewe nk'umuntu w'umu artist uyu usanga tujanye n'abantu yobivuga hapana sinaweka gasekre urashobora kuvuga ati ndamuzi basi iyo nari ibaze nari kumuha yari kubivugira ngaho Natasha yes ndagusabye tubaza abafansi gako batabizi ko twatambye muziki barabizi muri tour ego ikintu cyakora on the stage rero nitushaka kiyegeza n'ikintu kinini sawa ariko rero nanje no musi nijya migere y'abatera abandi ijya migere je no musi je ndayiterwa muganga umuntu w'icuma kokoriko reka tureyo migere ntegwa ukuniza kubimeze ego nanje ndasabye abafansi ni muvuge twumve iyo migere je singumi rero twumve iyo migere reka twumve ati rero imigere ngahe ngaho imigere ngahe imigere 15 ngoma mwembishi aro bose bategeza kumviriza ngo ni mu migere mwiriye mundavye imigere ngahe aro
Ahora reka rero muri rusangi iyo dushitse n'abaduhaye akanya abantu bakuru nka Natasha abamikazi mu muziki umwamikazi muziki ndundi reka rero ingano siguye neza abandi bacafye ariko iyi ni impano yo kujisha ni ukuvuga iyi ni impano twajishe dukoresheje inyuzi murabona ibi byose hariho Natasha hariho Raposi hariho Natasha hariho na Club Durac nuko mubibona ngaha kamera amashivre si ibintu byoroshye Anabona ko ari ibintu kabisa neza neza Natasha ko yaduhaye akanya ngaha tubyishimira cyane rwose basi amashimeshi kwa Natasha ariko hariho verse nigaze kumuririmbira Sabonnez kuko nitahamiye zikisha mapenzi hata nikifuriyo pepe unangana kuko sina papala walizani pongera hasara kumbe upo imara twende kwa wazazi ukapewe baraka tudete janete watu umefunika Asante sana jamani, tukiongea hatuwezi kuyamaliza, hatuwezi kabisa. Chuko koriko na kokorokoko imalizi afadhali mbata. Asante sana Sibitu muramuvuga ati Natasha niwe musatsi ni benshi turi benshi kandi unezero foko birekura numuga. Haleluya. Ariko murankunda nanje ndabakunda je ndabakunda cyane. Umviriza kokoriko ashaka ko nawe ndamwemerera murumva begi wanje sinayizanye sinarinzi ko tuza kugira ariko negeza kuruhuka ngira mfungure ndashonje mukanya na team pam barabizi Natasha n'umuntu akunda utuntu tworoshe unombe nini kitu kama Natasha mnafahamu ni mpenzi wa muziki sawa. Hapa Muyinga kuna studio inaitwa Face Record sawa, si ndio? Sasa hiyo studio bila kushirikiana na wasanii wakubwa kama hawa tutaendelea kuwa chini sisi huko twabandanye kuba hasi tutarahura n'abasanii bameze gute bakuru tuzoguma turi hasi rero no kuvuga yuko aho yaherukino tembe this week harasabwe korabo aravuga ati mbere y'igihugu ndakwemereye korabo sawa nanje narishimye gushikuna moye ndanayiririmba ubuje umutima harimo korabo ya Natasha sawa ni ukuvuga rero Face Record basi mamuvisi mugiye kiroga ati mu mutima iriho twarejeje hari none aro inatakiwa atekeleze sawa matendo bado nitekeleze matendo bado na mimi sipendi maneno tu unatenda matendo. Basi studio yetu tukiona kifaa kimoja cha Natasha basi tutasema hivi saruti sana Queen of the Stage yajeje tu ari munafuzi uko iki nini tumukomera mashi uretse ngene yarushi hari ibintu byavyimbye kubera ariko aracapa kwicara uzumbaze jewe yo ndabashikanye nicyo gituma munkunda siko okay shaka gutamba nanje urumva ndashyuhiwe ari ibintu biko birambwira Natasha muratamba Muyinga nirabona ukuntu utamba siko nambe gatoya dutambe urumva DJ yacu abandanye murakoze cyane yego twajeje acha ni foto ari foto matufotoye nitutura